nimwumvirize ijwi ryanje nsaba Imana yanyu namwe muzoba igihugu canje. Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Muragasagwa n'inema n'amahoro biva ku Mana Data wa twese. N'akanyamuneza gusubira gusangira namwe ibijiza vy'Imana byo mu ijambo ryayo ryo kuri uyu munsi wa kabiri tariki 23 kwezi kw'icenda, tukaba turiko turahimbaza umweranda Padiri Pio, tukaba turi mu ndwi igira 25 yo mu mwaka w'ubutagaburikana kabiri. Ngaha aho tuza gukura ibisumwa vyeranda tuzirikana uyu munsi. Igisumwa ca mbere tugikura mu gitabo ca Esidarasi mu kigabane ca gatandatu kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'umunani, tugasimbiza tukaja ku karongo k'12 b, tugaca tugasimbiza tugahera ku karongo k'14 tugashikana ku karongo ka 20. Muri ico gisomwa abanditsi beranda baravyagira ukuntu isengero y'i Yerusalemu yasubiye kubakwa n'ukuntu umwami Darius w'Uperesi yabigize uruhare rudasanzwe hamwe iyo sengero igaca mbere hezagirwa. Izaburi yo kwitsa ni izaburi 121 canke 122. Ikiyagira akanyamuneza karanga uwugiye mu ngoro y'umukama. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twashikirijwe na Luka mweranda kigabane c'8 kuva ku murongo w'19 gushika ku murongo wa 21. Yesu aratwibutsa akaranganyako k'abavukanyi biwe no kumviriza ijambo ry'Imana no kurirangura. Muri kumwe na Jean Patrick Prosper Martin Kizimana, umusaserdoti wa diocese nkuru ya Gitega. Yaga mukama, yaga abasavyi bawe tuguteze yombi. Ivyo dusoma mu gitabo ca Esidrasi. Muri irya minsi Darius umwami w'Upersi yarungikiye ikete abatwara intara zo hakurya y'uruzi rwa Efrati, abandikira ati: icegera canje co mu ntara ya Yuda n'abakuru b'Abayahudi ni mubareke babandanye gukora ivy'isengero ry'Imana. Noneho bategerezwa gusubira kubakira isengero ry'Imana mu kibanza caryo. Ngivyo mbategereza kugirira ba bakuru b'Abayahudi mu vyo kubakira iryo sengero ry'Imana. Nimukoresha itunga ry'ubwami cabure ikori ryabo hakurya y'uruzi kugira ngo musubize abo bantu ivyo bazoba batanze, ntihagire ico batesha gutera imbere mu bikorwa vyabo. Iryo tangazo ni jewe Darius narishinze, nibarirangure uko ryanditswe. Abakuru b'Abayahudi rero barabandanya kubaka batera imbere bafashijwe n'umuhanuzi Ageya na Zakariya. Barubaka iruzura nk'uko byashinzwe n'Imana Isirayeli kandi nk'uko byashinzwe na Siro na Darius. Iryo sengero yuzura ku igenekerezo rya 20 y'ukwezi kwa Adari mu mwaka wa 6 kuvaho umwami Darius yimikiwe. Abanyisirayeli, abasaseredoti, abareviti n'amasigarira y'abari batwawe kw'imbohe bahimbazanya akanyamuneza kenshi umunsi mukuru wo gushikiriza Imana iryo sengero bari bayubakiye. Kuri uyo munsi mukuru batanze kw'inkuka ibimasa 100, imfizi z'intama 200 n'imyagazi y'intama 400. Batanze kandi amasuguru y'impene 12 kw'inkuka y'ibicumuro by'imiryango 12 nyene y'Isirayeli. Ivyo biheze barashinga abasaseredoti uko bakurikirana mu miryango yabo, be n'abareviti uko bakurikirana mu nzu zabo, babashinga ibanga ryo gukorera Imana mu isengero ry'i Yerusalemu nk'uko vyari vyanditswe mu gitabo ca Musa. Abari babohowe barashemeje umunsi mukuru wa Pasika ku munsi w'14 w'ukwezi kwa mbere. Abasaseredoti n'abareviti bari bicororeye hamwe kandi bari batunganye bose. Barabaga rero imyagazi ya Pasika kubw'ababohowe bose, kubw'abagenzi babo b'abasaseredoti no kubw'abo nyene. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ingo tudugana akanyamuneza mu ngoro y'umukama. Ingo tudugana akanyamuneza mu ngoro y'umukama.
ese akanyamuneza narimwo aho bambwira bati tuje mu ngoro y'umukama, ubu noneho turiko turashika mu birimba byawe Yerusalemu. Yerusalemu yubakitse bwa gisagara giteranye kidatagaguje, niho ibisata vy'Isirayeli biduga ari byo bisata vy'umukama. Niho Isirayeli yashinzwe ibanga ryo gushemeza izina ry'umukama, kuko ariho havyagiye ubutungane, hakaba inzu ya Dawudi. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twashikirijwe na Luka Mweranda. Hanyuma nyina na bene wabo bamusanga iyo yarari, ariko ntibashobora kumushikira kubera ishengero. Hagira umuntu amubwira ati, ehe nyoko na bene wanyu bahagaze aho hanze kandi bifuza kukubona. Ariko we abishura avuga ati, mawe na bene wacu nabumva ijambo ry'Imana bakagirako bakarirangura. Dushemeze inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanye bakunda bo mukama, munkundire tuzirikane iri jambo ry'Imana twumvise mu ntambuko zibiri. Ubwa mbere tuzirikane ukuntu Imana yaragahambaye nishobora no kwifashisha abapagani mu kurangura imigambi y'urukundo dufitiye. Ubugira kabiri tuzirikane bimwe bimwe biranga umusaserdoti. Ubwa mbere Imana yaragahambaye irashobora kwifashisha abapagani mu kurangura imigambi y'urukundo dufitiye. Mu gisoma ca mbere twumvise itegeko ritanzwe n'umwami Dariyusi. Mbega umwami Dariyusi ninde? Uyu mwami Dariyusi twumvise mu gisoma ca mbere, umwami Dariyusi yitwa mukuru, yatwaye ubuperesi inyuma y'umwami Sirusi, ni kuvuga kuva mu mwaka wa 522 gushika mu 488 imbere ya Yesu Kristo, mu gihe abayahudi bari mu gikoroni cy'abaperesi. Iryo kete rero itegeko ry'umwami Dariyusi, uyu mwami aremeje ingingo y'uwo yasubiye Sirusi, arategeka abamurabira intara yo mu burengero bwa Efurati ngo borohereze ibikorwa byo kubaka byo gusanura isengero i Yerusalemu, mbere banabihagarikire, mbere banabishigikire. Mbere arategetse yuko uburyo bwose buzokoreshwa mu gusanura iyo sengero i Yerusalemu buzohezwa bukarihwa n'ikigega cy'umwami. Bavukanye ndabutse yuko icyo gisengero cy'i Yerusalemu cyari cyasenyuwe na Nabukodonozori wa kabiri mu mwaka wa 581 imbere ya Yesu Kristo, aho abayahudi baciye bajanwa mu buja i Babiloni. Ivyo bigaca bituma urwanko n'agasuzuguro abayahudi bari bafitiye abapagani byongerekana. Naho biruko bavukanye umukama yifashishije abapagani nyene mu kugirira neza abayahudi naho babasuzugura. Igisoma cya mbere rero turagikoramo inyigisho ihambaye, nuko Imana yaragahambaye kuburyo ishobora gukoresha abo twanka cyangwa imbere abo dusuzugura mu kurangura imigambi y'urukundo idufiseko. Kuri iyo mvo rero bavukanye, dufashijwe n'inema y'Imana, twirinde kugira uwo dusuzugura, twirinde kugira uwo twanka naho yoba ari utwanka, kuko Imana irashoboye kurangura icyiza cyose ku buryo bw'uko ejo canke hirya y'ejo ishobora kwifashisha uwo twanka cyangwa dusuzugura mu kutugirira neza, mu kuduhezagira. Dusimbize tuje ku ntambwe ya kabiri, bimwe bimwe biranga umusaserdoti. Bavukanye tugeze mu ndwi ya 25 yo mu mwaka mu gihe gisanzwe, ahabu uyu mwaka w'ubutumwa twari twaragije, ahabu uyu mwaka w'ubutumwa muri Ekereziya y'Uburundi wari wahariwe yubile y'ubusaserdoti y'imyaka 100, uriko uragenda buhoro buhoro wegereza impera zawo. None tuzirikane gatonya kwiteka ry'ubusaserdoti, akaranga k'umusaserdoti. Mu gisoma cya mbere isengero i Yerusalemu imaze kuzura, igisoma cya mbere cyaturangiye cyatwiganiye ukuntu ibirori byo guhezagira urusengero no kuyinjira byagenze. Bagomba gushimikira cyane cyane ku byavuzwe ku bahereza nkuka, abasaserdoti. Ngo abahereza nkuka mu migwi yabo hamwe n'abareviti mu migwi yabo ngo baragenwe kugira ngo bazoze barakorera Imana nk'uko byanditswe mu gitabo cya Musa.
ngo bahereza nkuko n'abareviti ngo bari bicyoroye, bose bari bicyoroye, baraheza babaga imbagwa y'Ipasika bayihereza bene wabo ngo bahereza nkuko kandi nabo nyene batikuyemwo. Bavukanye dufatiye ko icyo gisumwa cya mbere, umusaserdoti ninde? Umuhereza nkuka ninde? Umuhereza nkuka n'uwacizwe ku ruhande, n'uwakuwe mu bandi kugira ngo asukurire Imana na bene wabo. Umuhereza nkuka yama yitwaritse umutima wiwe akagerageza kuwurinda kabi, akitwarika kuwucyorora igihe cyose bibaye ngombwa, igihe cyose bikenewe. Umusaserdoti kandi ahereza inkuka ya Pasika kugurukiza gwiwe no kugurukiza gwa bene wabo. Inkuru nziza Yesu Kristo yongeye ko ikindi kintu gihambaye, ahagira ati bene wacu nabumviriza ijambo ry'Imana kandi bakarirangura. Luka 19:21. Yego niko iryo jambo rya Yesu riraba abakristo bose babatijwe, kuko ibatisimu twese yatugize barumuna ba Yesu Kristo. Mugabo ku buryo budasanzwe ijambo riraraba gose abasaserdoti abahereza nkuka, kuko mu gihe sakramento ryo kwatirwa mu saserdoti bashushanijwe na Yesu Kristo. Nogira nti rero n'abavukanyi ba Yesu Kristo ku buryo budasanzwe, ariko ubwo buvukanyi, ariko uwo muvukano bafatanye na Yesu Kristo urama kandi ugakomera igihe umusaserdoti yumviriza, akazirikana kandi akagendera ijambo rya shebuja wiwe ari we Yesu Kristo. Uko guhura na Yesu Kristo mu ijambo ryiwe bituma umusaserdoti amenya ishaka ry'Imana, ishimana ishaka ku muntu w'uno munsi ngaha mu buzima bwacu bwa misi yose, agaheza rero akakigendera kandi akagishikiriza igihugu c'Imana. Ijambo rya Yesu turiko turazirikana ry'inyukije ikiyago twabwiraniye n'umwana araho mw'iparuwasi raho narangurira mu butumwa. Umunsi umwe ariko ndazunguruka kugira ngo ngorore imitsi, hanyuma duhura n'umwana arambaza ati bahati bite? Ni n'amahoro. Arambwira ati Yesu arakomeye. Nanje nirunda nimvira cyane njanishura nti yego arakomeye. Tumaze kuvana n'uyu mwana ndabona bizirikana ko kinategera ikintu gihambaye. Umusaserdoti ni umuntu acugise gose na Yesu, ni umunywanyi wa Yesu, yamana na Yesu ku buryo bw'uko adashobora kuyoberwa amakuru yiwe. Umusaserdoti ntihumubaza uko Yesu amerewe ngo acavuga ngo nta makuru mfise. Umusaserdoti ntiyoyoberwa, ntarikwiwe kuyoberwa icyo Yesu yiyumvira ku bantu bo mu gihe kinaka no mu kibanza runaka. Ariko kugira ngo umusaserdoti abishikeko abwirizwa kwama yumviriza kandi akazirikana urudaca urudasiba ijambo ry'Imana. Ariko akatari gake turatwagwa no kwirukanga mu bikorwa bina biriya tukibagirira ijambo ry'Imana, kandi naho ugasanga ibiyago tugiranira n'abagenzi turiko turasangira ukanywa byadutwaye akanya ko gusoma no kuzirikana iryo jambo ry'Imana. Gutyo buhoro buhoro ugasanga twagiye kuri ya Yesu tugatera tubiye guca shaka. Padiri Pio Mweranda turiko turahimbaza uyu munsi hari ikintu yatwigisha gihambaye, nk'uko Papa Benedicto wa 16 abimushingira intahe. Padiri Pio Mweranda yarabandanije igikorwa cya Yesu cyo kumenyesha inkuru nziza, cyo kurekura ibicumuro no gukiza abantu ku mutima no ku mubiri. Mu bitero vya Satani byaba bimugeramiye, yigwanira akoresheje inkinzo y'Imana, akifashisha n'inkota y'umutima ari ryo jambo ry'Imana. Padiri Pio Mweranda ngo yama acudise gose na Yesu. Bavukanye basaserdoti nimuze twisabire, namwe bavukanye mwese mudusabire kugira ngo Yesu Kristo aturonse inema yo guhurumbira, yo kunyoterwa n'ijambo ryiwe, kugira ngo tume tuzirikana ubudasiba, maze tunywane gose nawe kandi duse by'ukuri nawe mu buzima bwacu bwa misi yose. Padiri Pio Mweranda dusabire. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimba